Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu mutekano aho ibintu bitoroshe hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho mu gihugu cy'u Burundi hariko haraba ibintu biteye ubwoba kandi byerekana neza ko icuka kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda cibi gishobora gusiga habaye intambara ikomeye cyane, kuko abasoda b'u Burundi ndetse n'imbonerakure n'abapolisi bariko baregera imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda, bakaba bariko barafata abanyagihugu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge ariko n'abarundi biketse ko baba bakorana n'abanyarwanda, nabo bakaba ariko barafatwa niyo bagusanga uri kuvugira kuri telefoni uri kuvugana n'umuntu uri mu Rwanda, baragufata bakakujyana ahatazwi, aho benshi bariko baragirirwa nabi cyane. Abasoda, abapolisi ndetse n'imbonerakure bakaba ariko baregera imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda kandi bafise ibigwanisho bikomakomeye. Amasoko ariko aradushikira akavuga ko umwanya n'umwanya bashobora gukora ibitero bikomeye cyane ku Rwanda, kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kubaha uburenganzira. Byose nyine bikaba bimaze iminsi bivugwa nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye avugiye amajambo ateye isoni kandi ababaje, aho yari ariko ararangiza umwaka wa 2023, aho yavuze ko Red Tabara ihabwa indaro mu Rwanda, kandi akavuga ko abatera u Burundi bakaza kwica inzoya ndetse n'ababyeyi bibungenze bose baturutse mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda, aho yise igihugu cy'u Rwanda ko ari umubanyi mubi cyane. Ibi byose nyine akaba yarabishikirije mbere yuko yugara imbibi zihana u Burundi n'u Rwanda, ariko bikaba byaragomeje kuba nabi cyane nyuma yaho, aho abanyarwanda bari muri ico gihugu cy'u Burundi bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane, bakaba bariko barafatwa agasakisaki ndetse n'abavuga ikinyarwanda, yaba abanyamurenge ndetse n'abandi bantu bose bikeka ko bafitaniye imikoranire ya hafi n'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu bariko barafatwa. Ariko byose bikaba byaraturutse ku ijambo rya Martin Niteretse urongoye ubushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, aho yavuze ko atamunyarwanda n'umwe bakeneye ku butaka bwabo, kandi akavuga ko Paul Kagame ari umubanyi mubi. Byahise bituma imbonerakure, abapolisi n'abasoda batangura kwirara mu banyagihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakabafata bakabajyana kubapfungira ahantu hatazwi. Ariko aho ibintu bigeze biraboneka neza ko ibintu bigeze ahantu habi cyane, aho abanyagihugu bafise ubwoba bukomeye cyane cyane mu ntara ya Kirundo, aho abapolisi, abasoda, imbonerakure bamaze kwegera imbibi zihuza u Burundi n'u Rwanda, kandi bakaba bafise ibigwanisho bikomeye cyane. Amakuru ariko aratangwa akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yatanze uruhusha rwo gutera u Rwanda, ariko bakaba kiriko bariyegeranya, aho bari kuzana abavuye ku rugamba bari barasubijwe mu buzima busanzwe, bakaba bariko barabasubiza mu gisoda kugira ngo baze bafashe igisoda, mu gihe bimaze iminsi binavuga ko igisoda cy'u Burundi gisigayemwo abasoda bakeya cyane, kubera ukuntu umusoda afashwe nabi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kwicira amafaranga nawe nyine agatanga ubuzima bw'abasoda, aho nyine benshi bariko barapfira muri Kongo, ariko byose bikozwe ku gukunda amahera kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko umusoda umwe wese arugitse mu gihugu ca Kongo amuronkaho ibihumbi 5 by'amadolari, akaba ariyo mpamvu nyine yemeye gutanga amaraso y'abasoda biwe nawe akwirongera amafaranga. Ariko bikaba byarateje ikibazo gikomeye cyane mu gisoda, kuko no mu minsi iheze umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho yabwiye imbonerakure ko bagomba gukora ibishoboka byose bagatabara igihugu, kuko atabasoda bagifise, none bagiye no kwishora mu ntambara ishobora gusiga isambuye burundu igisoda cy'u Burundi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakina n'umucanwa atabizi, kuko yibeshye agakora ikosa agatera u Rwanda arashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane, kuko Paul Kagame mugenzi we w'u Rwanda yamuhaye gasopo amubwira ko niyibesha akamutangizaho intambara. Iyo ntambara izahera mu Burundi akaba ari naho irangirira, kandi ko ibinyishu yose y'ibibazo byose bafise itazigera ibonekera mu ntambara, ahubwo ko bagakwiye kuganira aho kugira ngo bakore intambara, kuko Paul Kagame we avuga ko umuntu wese azarenga imipaka ihuza y'igihugu ciwe akaza mu Rwanda ibintu bizamubaho azabyirengera, kuko ni ibintu biteye ubwoba, aho yabwiye abanyarwanda ko bagomba kuryama bagasi
agasinzira amaze ikibazo cy'umutekano bakakimuharira, ariko mu Burundi nabo bakaba ariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bakore ibishoboka byose bazatsinde u Rwanda mu ntambara bariko barategura, ariko benshi bakabona ko u Burundi bwaba bwitaye mu mucanwa ukomeye cyane ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba asambuye igisoda burundu, na rirya benshi bavuga ko amaze guhemukira igisoda kubera ukuntu umusoda afashwe nabi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru tugira ngo tubashikirize ahambaye cyane yerekana ingene abasoda b'u Burundi, abapolisi, imbonerakure bamaze kwipanga kandi bamaze kugera ku mipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda. Benshi bakaba bari mu ishamba rya Kibira, abandi bakaba bari mu ntara ya Kirundo, aho nyine bacunze bikomeye kandi bakaba biteguye gukora intambara ikomeye cyane ku Rwanda, ariko akaba ari intambara ishobora gusiga isenye u Burundi, kuko Paul Kagame avuga ko atazemera hari intambara ibera mu gihugu ciwe, ahubwo ko uzamutanguzaho intambara izahera iwe nyine akaba ari naho irangirira. Byose nyine tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu ntara ya Kirundo abasirikare n'imbonerakure ni benshi ku rubibi u Burundi buhana n'u Rwanda. Iminsi mike inyuma y'ingingo y'u Burundi yo kugara imbibi zabwo buhana n'u Rwanda, abanyagihugu baba hafi y'izo mbibi babonye ubwinshi bw'abasirikare n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Imbonerakure murazi nyine ko zisanzwe zikora amabara akomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Ku rubibi rw'intara ya Kirundo uburaruko bw'u Burundi hari abasoda benshi, abapolisi biteguriye gutera igihugu cy'u Rwanda kuko barafise ibigwanisho bikomakomeye, kandi n'abakukurukutse mu gisoda bariko barabagarura kugira ngo baze bafashe bagenzi babo kuko aribo bazi gukoresha ibigwanisho bikomeye cyane. Byose nyine Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariko arabikora mu ntumbero yo gutera u Rwanda, ariko akaba yaba ataye igihugu mu manga ikomeye cyane kuko iyo ntambara yabatanguje ntago ashobora kuyitsinda. Benshi bakanameza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atari we uri kurongora u Burundi, ahubwo ko u Burundi buriko burarongorwa na Gisegedi akamuha amategeko y'ibyo ari buvuge n'ibyo ari bukore. Ishamba kimeza rya Murehe muri komine Busoni rirabandanya gushika mu Rwanda, ricungerewe ku rwego rwo hejuru cyane kandi ryamaze gushikamwo abasoda benshi, imbonerakure n'ibigwanisho bikomakomeye. Bavuga ko biteguriye gukora ibitero bikomeye cyane umwanya n'umwanya ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda, aho bemeza neza nyine ko bamaze kwitegura neza kandi ko umwanya n'umwanya bakora ibitero bikomeye ku Rwanda. Ubwo amasoko yacu mu mbonerakure nyine zo mu ntara ya Kirundo, urubibi rwose iyo ntara ihana n'u Rwanda ruracunzwe n'abasirikare hamwe n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi, cyane cyane abasubijwe mu buzima busanzwe. N'uwo ari we wese aja ku rubibi indongozi zatoye abahoze ku rugamba, ni ukuvuga abazi gukoresha ibigwanisho, niko bisigurwa n'umwe mu mbonerakure avuga ko nyine abazi gukoresha ibigwanisho bikomakomeye aribo bashizwe aho ngaho, kandi bakaba bari kubaha ibikoresho bikomeye cyane kugira ngo bitegure kurwana umwanzi bita nyine igihugu cy'u Rwanda. Ayo masoko nyine atomora ko izo mbonerakure zambara imyambaro ya gisirikare n'ibigwanisho cyane cyane mu ijoro, ariko bakaba biteguye bikomeye cyane gutera u Rwanda, ariko bakaba badafise amakuru ya RDF ibyo RDF igenda ikora aho igeze hose. Akaba mpamvu benshi bavuga nyine ko baba bitaye mu mucanwa ukomeye cyane. Gutyo izo mbonerakure zigendera ku mategeko y'indongozi mu gisirikare nk'uko bivugwa n'umunyagihugu wo ku mutumba Munazi wo muri zone Gatare muri komine Busoni. Turababona mu ijoro cyane cyane iwacu Munazi byanzo bacungera uwo wese yojabuka urubibi yerekeza mu Rwanda canke ava muri ico gihugu c'umwanzi. Nk'uko babivuga niko byamenyeshejwe n'irindi soko ryegereye iyo dosiye. Iryo soko ritomora ko muri izo mbonerakure harimo izo mu zindi ntara zaje gufasha. Nibaza ko abashasha baje bava mu ntara zidahana urubibi n'u Rwanda nka Muyinga, Karusi n'izindi, niko bibonwa n'isoko ryacu. Igikorwa ni ugucungera uruja n'uruza ku rubibi kuva mu mazone yo
mu makomine ya Ntega, Bugabira na Busoni, kandi bakaba biteguriye no gukora intambara ikomeye cyane, gukora ibitero bikomeye cyane ku Rwanda. Twahawe itegeko mu nama yakoreshejwe n'indongozi za CFD mu ntara ya Kirundo ku mbonerakure zo mu makomine yose yo muri iyo ntara. Twahuriye muri zone kiri muri komine Bugabira ku wa 13/0 uyu mwaka. Niko byatomowe n'imbonerakure itashimye kwivuga izina. Dutegerezwa gucungera ku murango no mwijoro abanyarwanda bashobora kujabuka urubibi. Umunyarwanda wese yoza mu Burundi afatwa nk'umwansi. Batubwiye dufate abafise ibigwanisho, niko abandanya avuga, kandi avuga ko yiteguye ko n'umwanya bakora ibitero bikomeye ku Rwanda. Ubwoba ni bwinshi, bamwe batinya abandi, hahakwa kuba wakwagirizanya. Abanyagihugu bo mu rubibi babayeho mu bwoba bwinshi cyane. Turafise ubwoba ko bazotwagiriza ko ku karenganyo gukorana n'abanyarwanda, cyane ko dufiseyo imiryango. Niko umwe mu banyagihugu bo muri komine Bugabira agaragaza amakenga akomeye cyane. Aya makuru nyine atomora ko umurundi wese yiketswe ko ubucuti butoya n'ubwo uhoba kuri telefoni n'abanyarwanda ategerezwa gufatwa. Imbonerakure ziducunga ku murango no mwijoro, niko bivugwa na Serugo n'ubwoba bwinshi, avuga ko baruhijwe na leta yabo, leta ya RDF. Leta bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo bayisezerere kuko babona ko ari leta ijandajanda. Abanyagihugu bo mu makomine ari ku mbibi baruhishijwe n'izo ngingo z'urutavanako zo kugara imbibi. Abanyagihugu bo mu makomine ya Bugabira na Busoni bemeza ko baruhishijwe n'iyugarwa ry'imbibi Uburundi buhana n'u Rwanda. Turahungabanywa n'ibyo bibazo. Twavuga ko abategetsi b'u Burundi badakunda abanyagihugu babo, niko byidogwa n'abanyagihugu twasanze aho nyine bafise akababaro gakomeye cyane. Bavuga ko indongozi z'u Burundi zidakunda abanyagihugu bato bato. Abo bavuga ko bakora urudandazwa ndengambibi, abandi nabo bakemeza ko bajayo kurondera akazi, cyane ko bavuga ko baronka amafaranga arenga inshuro 3 ayo baronka mu Burundi. Basaba igururwa ry'imbibi mu ntumbero kureka abarundi bafashwe mpiri batembere mu mwidegembyo, kuko ibintu biriko biraba birateye ubwoba kandi biranababaje. Akaba ariyo mpamvu nyine bavuga ko ibi bintu byari bikwiye guhagarara, kuko birababaje cyane kubona leta ifata ingingo zicinyiza umunyagihugu, kandi iboneka neza ko izo ngingo ataco zishobora gufasha igihugu, kandi bikaboneka neza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ari ugusamaza abarundi kugira ngo bibagirwe ingorane barimo, ingorane bamaze guterwa n'ubutegetsi bwa CNDD. Aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi, ibintu bikaba byaragiye byakunyuka kurushaho, kuko abarundi babayeho mu mwiheburo ukomeye cyane, kandi babayeho babona ko nyine ata butegetsi bafise. Aho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye aho kuba indongozi ayabaye umudandaza. Akaba ariyo mpamvu Burundi buriko burahura n'ingorane zikomeye cyane, kandi bakavuga ko amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakoresha muri no minsi ari amajambo ababaje kandi ateye ubwoba. Aho benshi bavuga ko bibabaje kumva Perezida w'igihugu avuga ko atanenzwe n'ibibazo by'abanyagihugu. Byose nyine bikaba byarerekanye ko atandongozi Uburundi bufise, byongereye akaba amaze iminsi avuga amajambo ateye isoni kandi acyoza ibindi bihugu. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye intebe yicayemo atayikwiye, kandi byerekana neza ko igihe kigeze kugira ngo akurwe ku butegetsi, kuko amajambo yavugiye Kinshasa muri Kongo ari kumwe n'urwaruka yari amajambo ateye ubwoba, amajambo ahamagarira guturira kandi ahamagarira gucanishamwo abanyarwanda. Benshi barundi bakaba barabinenze, bakavuga ko ibintu basanzwe bakora mu gihugu cabo bagiye no kubishira mu kindi gihugu, ariko ko bitazaborohera. Aho benshi bavuga ko bizabata kuw'amazi. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru kariko abateguriye. Wowe co busabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.